Isoda ziraryoshe, zuzuye mu bukwe, mu manza, hamwe no mu nzu zacu. Ariko tutitonze, isoda dukunda zizohava zitwica. Uno munsi ndabereka ivyo amakampani y'amasoda arashaka ko tumenya, kandi n'impamvu ukwiye kuziheba. Bidashobotse ugabanye. Aha mfise amasoda benshi dukunda hamwe n'umunzani wo gupima isukari. Buri mu gikombe kiri imbere y'isoda ndabereka isukari rimwe. Ariko tutaratangura gupima, reka turebe ingaruka yo kunywa amasoda menshi canke ibirimo isukari nyinshi. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 buvuga ko abantu banwa amasoda bisanzwe bafise ishaba ryinshi ryo kugwara diabete ya kabiri kurusha abatanywa amasoda. Kandi dukomeje, amasoda aravyibusha. Ndabizi twese ko tubizi. Amasoda atera ingwara yo mu mafigo, mu mutima, hamwe no mu mwijima. Rero ntatwaye umwanya wanyu, reka turebe isukari iri muri izi soda.